urukundo mu Barundi, urukundo mu Burundi, urukundo hagati yacu nka twebwe abantu, umuntu tugiriranira urukundo, abavukanyi n'ibindi vyinshi. Ayo niyo majambo indirimbo ya Mkombozi abenshi bari bategeranye igishika cyinshi, abenshi bari barindiranye igishika cyinshi tweshoboye gusanga mu ndirimbo urukundo. Ya abenshi bari bagije ati urukundo Mkombozi n'urukundo wapi na wapi. Najiko naye navyibaza siko nabisanze. Kwanza reka manze ndabaramutse mwe muri ko muratwumviriza kuri STEN TV WORLDWIDE. Ndabibutsa neza kuri micro yuko muri kumwe na StenPromoter nkuko musanzwe bimenyereye, on the machine akabari Promise cameraman o dusanzwe tubikorana neza kugira dushobore kubashikiriza news ziri update, news ziri hot, mwame muhimbawe biciye kuri STEN TV WORLDWIDE. Indirimbo urukundo ya Mkombozi ari kumwe na T MWANAFRICA yamaze gushika ahabona ku rubuga rwa Boomplay. Niho indirimbo uno mwanya dushobora kuyironderera, niho uno mwanya dushobora gusanga iyo ndirimbo. Akaba ari indirimbo novuga ku bwanje kari indirimbo itoroshe, ari indirimbo itavyorosha, ari indirimbo novuga ati yanyubatse kuko amajambo arimwo n'amajambo ngirakamaro shobora kukugirira akamaro wewe, akagirira akamaro umuryango wawe, mbese n'igihugu muri rusangi. Ni indirimbo twovuga neza yuko yashoboye kumutwara uburyo bwinshi, kuko ari n'indirimbo itashoboye gukorerwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba ari indirimbo yashoboye gukorerwa mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Akaba yakozwe n'umuhinyanyuzi Eyo Track. Umuhinyanyuzi akunze gukora cyane indirimbo za Vanny Boy, za Rayvanny, abenshi ndibaza muramuzi from Next Level Music. Niwo muhinyanyuzi akunze gukora izo ndirimbo ziwe Eyo Track. Uno munsi naho tukaba tumubonye mu ndirimbo ya Mkombozi, ya tuvuga ko ari ikintu kidasanzwe mu gihe Mkombozi dufite aba producer benshi, mugabo akavuga ati y'indirimbo ndayikorerwa na naka kandi tukaba twemeza neza 100% tukwemeza wewe utarumviriza iyo ndirimbo yuko ari indirimbo kabisa. Ugerageje kuyumviriza utifuza kugenda yishira muri playlist y'indirimbo nkunda kuvuza umunsi ku munsi indirimbo urukundo. Reka senda kurambira, ahubwo reka ndaguha umwanya nawe ushobore kugenda ku rubuga rwa Boomplay wandika izina Mkombozi urukundo, baca bayiguhereza uyumvirize, mbese unayisangize n'abandi mu mwanya tutarashobora kuyironka ku mbuga dusanzwe tumenyereye. Turavuga nka za YouTube, zi Facebook n'izindi mbuga dusanzwe dukoresha cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka ndabaho no mwanya kugira mushobore gusimbira ku rubuga rwiwe, mushobore kumviriza tegeza kukubaka tutibagira kuyisangiza n'abandi. Natwe ngaha kuri STEN TV WORLDWIDE mudufashe mu gukora subscribe, tutibagiye na comment y'ingene uza kuba wumvise iyo ndirimbo ya Mkombozi, hama tubandanye twigurukira. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda. Kuri micro ni StenPromoter, on the machine ni Promise. Mubaho cyane mwe mwese mukunda ibikorwa byacu, mudutera intege zo gukora nk'ibi no kubandanya twiyumvira. Murakoze.